hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Fabrice ndi mu rukundo hamwe na ingenieur Gide Mwemero niwe ko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Turabaramukije mwese tubifuriza ikaze muri ano makuru ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Impusha zo kwinjira mu Burundi zihabwa abanyamahanga zahagaritswe gutangwa ikiringo kitazwi, akaba ari mu ntumbero yo kuzibira ikiza c'umugera wa corona nicinjire mu Burundi. Itotezwa ririko rigirirwa abanywanyi ba CNL mu ntara ya Bujumbura ni integuro y'abategetsi bo hejuru mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri kino kiganiro murabikurikira. Mu gice ca kabiri naho gihariwe kahise n'imico kama tubayagira ingene aho hambere batira abashinga ntahe n'imigigwa vyajana. Mukanya idonido sangwa ikaze. Duhere mu gisata c'amagara y'abantu mu ntumbero yo gukinga ikiza coronavirus nticinjire mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ko bahagaritse gutanga uruhusha rwemerera abanyamahanga kwinjira mu Burundi visa mu rurimi rw'igifaransa. Mu mubonano yagiranye kuri uwa kane mu gatondo n'abaserukira ibihugu vyabo, abarongoye amashirahamwe mvabura yakorera mu Burundi, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ariko kwimbibe z'u Burundi zuguruye. Kurikira ambassadeur Ezekiel Nibigira. Au Burundi, aucun cas de malade affecté de coronavirus n'a été mu Burundi nta muntu numwe aratoga umugera wa corona, ariko mu bihugu vyinshi harimwo n'ibihano rubibe n'u Burundi ico kiza kiriyo, arico gituma dutegerezwa kuhagabira. Mu Burundi ingingo zitari nke ziramaze gufatwa kandi mwarazimenyeshejwe. Aha novuga nk'ibijanye n'isuku, gushikiza uko abonyene abaje mu Burundi bavuye mu bihugu bimwe bimwe bihanzwe cyane n'ico kiza, n'izindi ngingo zizobandanya zifatwa mu ntumbero yo gukinga coronavirus ntiyinjire. Ou seront prises progressivement pour protéger les Burundais et étrangers vivant dans notre pays. Pour le moment, je voudrais vous annoncer muri kano kanya nagira ndabamenyeshe ko twahagaritse gutanga impusha zemerera abanyamahanga kwinjira mu Burundi kugeza dusubiriye kubirekura. Aha nashaka gutomora neza ko Burundi butugaye imbibe ni mu ntumbero yo gukinga uwo mugera ntushike mu Burundi. La propagation du virus. Umushikiranganje w'imigenderanire yasobanuwe mu rurimi rw'ikirundi na mugenzanje Trésor Niyongabo mu gukinga nyene ico kiza gihanze isi. Kuri uwa 16 ntwarante leta y'u Burundi yamenyesheje abashikiranganje bose ko ingendo z'akazi mu mahanga nazo nyene zihagaritswe kiretse ingendo z'akazi gahambaye cane kandi katokunguruzwa. Ingingo rero zo kwirinda ikiza coronavirus zatanguye gushigwa mu ngiro mu Burundi. Mu bibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu hashizweho amazi kugira uhagiye wese akaraba intoke. Hakaba ariko n'ibindi bibanza iyo ngingo itarashigwa mu ngiro kandi hahurira abantu benshi. Marie-Ange Irakoze. Ku bibanza bimwe bimwe bihuriramwe abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura, abantu binjira basohoka badakaravye. Akarorero ni nko kuri Cathedrale Regina Mundi, kunyubakwa zikoreramwe ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta, ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi no ku biro bikoreramwo ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu. Ahandi ingingo yo gukaraba idakurikizwa ni ku bituro vy'amabus ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, ku mashuri amwamwe nka lycée municipale ya Buyenzi eka no kuri lycée du Lac iri mu gisagara nta mazi nta n'isabuni biharangwa. Ku mashure abanyeshure nibo batakamba ko boronswe ibikoresho byo gukarabiramwo. Mu bibanza byo mu gisagara ca Bujumbura bamaze gushira mu ngiro ayo mabwirizwa yo gukinga ikiza ca coronavirus, twovuga nk'amabanki amwamwe, amaduka manini
n'abakorera ubushikiranganje bumwe bumwe nk'ubushikiranganje bw'inyigisho z'amashuri y'intango n'ahandi. Hagati mu gihugu mu ntara ya Ngozi ku mashure nka yose yo ku mugwa mukuru barakaraba, aho ijisho rya RPA ryashoboye gushika ku ishure Saint Michel Archange ishami ry'Ingozi. Iyo ngingo nikurikizwa. Mu ntara ya Ruyigi naho ngo kuva iyo ngingo yo gukaraba n'amazi meza n'isabuni ifashwe, abarongoye amashure baciye basaba abavyeyi kugura amasabuni ku mashuri amwe barakaraba imbere yo kwinjira mu ishure. Abihebeye Imana muri iyo ntara bakaba nabo batanguye gufasha guhimiriza abanyagihugu gukurikiza ingingo zafashwe zo kwikingira umugera wa corona. Banafata ingingo zokingira abagiye gusenga ntibandukizanye. Mu itangazo umwungere wa diocese ya Ruyigi yasohoye yamenyesheje ko batazosubira gukorana mu minwe canke guhoberana bahana amahoro y'Imana no gusangiza. Basavye abakirisu gutega iminwe gusa. Hambavu yo gukaraba hasabwa kwirinda kuja ahantu hari abantu benshi, kutaramukanya abantu bakorana mu ntoke canke bagwana mu nda. Ibigisa nibikigoye abarundi bamwe bamwe bagasigura ko bigoye kwibagira mu muco w'ikirundi. Nakindi nifuza ku mutima tarukwa magara yororanirwa ubanya magara guhindutse. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busavye bushimitse gukurikiza amabwirizwa y'isuku. Kubera ivyo dusavye ibi bikurikira: kwitaho gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose mu kwinjira no mu gusohoka mu bibanza bihuriramo abantu benshi, gutegekanya ku mavuriro, bitaro, amashure, ibibuga vy'inkino, ibiro vya leta n'ivy'abigenga, amasengero, amahoteli, uburiro n'ubunywero, ibibanza byo gukarabiramwo gihe abantu binjiye canke basohotse bava muri ivyo bibanza. Nakindi nifuza ku mutima tarukwa magara yororanirwa. Ya politike naho imigambwe itatu niyo yaraye yemerewe kuzokwitoza mu ntara zose z'u Burundi mu matora y'abashinga amateka. Iyindi migambwe yemerewe kwitoza mu ntara zimwe eka ndetse hari n'itemerewe kwitoza mu ntara n'imwe y'igihugu. Walter Kwizera. Mwitangazo yasomye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, Pierre Claver Kazihise arongoye Seni yamenyesheje ko imigambwe itatu gusa ariyo yemerewe kuzokwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara zose z'igihugu uko ari 18. Iyo nayo ni CNL ya Gatorwasa, CNDD FDD hamwe na Iprona. Iyindi migambwe harimo nka Sawanya Frodebu, FNL n'iyindi yo yemerewe kuzokwitoza mu ntara zimwe. Bwa mbere mu migambwe, umugambwe CNDD FDD amadosiye yawo yaremewe mu ntara zose. Hanyuma bwa kabiri hariho umugambwe CNL amadosiye yawo yaremewe mu ntara zose. Hariho kandi umugambwe Iprona amadosiye yawo yaremewe mu ntara zose. Hariho umugambwe Sahwanya Frodebu amadosiye yaremewe mu ntara 17. Umugambwe FNL amadosiye yaremewe mu ntara 17. Umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri amadosiye y'abashinga amateka yifuza ko abashinga amateka yaremewe mu ntara 13. Kubijanye n'inani urunanikira Burundi gwari kuzoserukirwa mu matora yo mukuru w'igihugu na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi, ariko dosiye yiwe ikabitemewe n'ubu nta dosiye nimwe y'ugo runani yemerewe. Bisigura ko atantara nimwe y'igihugu bemerewe kuzokwitozamwo. Nayo mu runani Kopa 2020 rurimo imigambwe yegereye ubutegetsi bwa Gitega bemerewe kwitoza mu ntara zitandatu. Mu nani naho hariho urunani Kopa 2020 amadosiye yayo yaremewe mu ntara zitandatu. Hariho urunani Kira Burundi nta dosiye yago yemewe. Hariho abigenga bazanye amadosiye 18 bakaba baremerewe bose. Umukuru w'umugwiseni yavuze ko abo batemerewe amadosiye bafise gusa iminsi 2 yo kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro, iyo nayo ikaba iharugwa kuva kuri uyu wa kane.
Urakoze Walter Kwizera. Imigambwe rero yari yashikirije amadosiye y'abagomba kwitoza amatora y'abashinga amateka yose hamwe yari 13. Mu bijanye n'ubutungane ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Service International pour les droits de l'homme ryitwariye leta y'u Burundi muri komite ya ONU igwanya amabi y'ukuboreza igufa kiremwa muntu mu birego vyashikirijwe ONU kuri uwa kane. Iryo shirahamwe mpuzamakungu risaba ubutungane n'indishyi y'akababaro ku bashingwamanza bane bahagaritswe mu rwego rw'abashingwamanza mu mwaka wa 2017. Emile Nibasumba. Mu 2017 Vital Nshimirimana, Dieudonné Bashirahishize na Armel mu rwego rw'abashingwamanza. Lambert Nigarura ahagarikwa umwaka umwe n'iyindi myaka 5 atemerewe kuja mu bikorwa vy'urwego nshingwa bikorwa. Ivyo bikaba ari bimwe mu vyatumye ishirahamwe Service International pour les droits de l'homme gitwarira leta y'u Burundi kuko rifata ko yahonyanze amasezerano yo kugwanya kuboreza igufa kiremwa muntu na cyane cyane ingingo ya 13. Iyo ngingo ikabisaba amareta kwereka inzira hamwe no gukingira umuntu wese yipfuza gutanga makuru ajanye no kuboreza igufa kiremwa muntu. Leta y'u Burundi rero ngo yarahonyanze iyo ngingo na burya umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yatanguye gusaba kwabo bashingwa amanza bafutwa igihe bariko batanga ivyegeranyo vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu muri mukakaro mu 2016 mu gisata ca ONU kigwanya kuborezwa igufa. Ikindi iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu gishimikiza nuko mu 2019 leta y'u Burundi yaciye ifata ingingo y'ukunyaga amatungo abo bashingwa amanza mu birego ata cha ONU kigwanya kuborezwa igufa. Iryo shirahamwe mpuzamakungu rikaba ryasavye ko abo bashingwamanza barenganurwa bagahabwa n'indishyi y'akababaro. Umwe muri abo bashingwamanza Lambert Nigarura avuga ko bizoshigwa mu ngiro naho hatoba kuri leta. Twovuga yuko ari ikintu cy'igitangaza twiteze kuri iyo leta ari nayo yabikoze nkana uko baza amategeko, ariko leta ntihera. Leta umunsi yakoze naho itoshingingo bisabwa n'ico gisata cawe bizoheza hama hazi iyindi zosaba ikigongo yongera ishumbushe abo bantu. Umushingwamanza aburanira iryo shirahamwe ryitwaye Madeleine Sinclair avuga ko yizeye ko igisata ca ONU kigwanya kuborezwa igufa kizofata ingingo ituma Burundi butunganiriza abo bashingwamanza bane bahohotewe. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Tubandanirize ikiganiro muri Burundi mu gisata c'agateka kazina muntu. Umunywanyi w'umugabo SNL muri zone Nyamugari commune Cendajuru intara ya Cankuzo yarakubiswe arashaya n'imbonera kure zihagarikiwe n'umushinga amateka Anglebert Ngendabanka mu ijoro ryo kuri uwa kabiri. Akaba yahowe ko yavuye mu mugambwe CNDD-FDD akaja mu mugambwe CNL nyene guhohoterwa yaciye ajanwa gufungirwa mu gashoka commune Cendajuru. Inkuru ya Baltazar Miburu. Uwo yakubiswe n'imbonera kure azwi ku izina rya Niyonzima batazira mu Kristu wo ku mutumba na zone Nyamugari commune Cendajuru intara ya Cankuzo. Nkuko isoko ryacu ribitubwira ngo hari igihe cy'isaha imwe y'ijoro yo kuri uyu wa kabiri aho haza imbonera kure zitanu zirongowe n'umushinga amateka w'umugambwe CNDD-FDD yatowe mu ntara ya Cankuzo yitwa Anglebert Ngendakumana. Zisanga uwo Niyonzima ku rugwiwe zimurenge ko n'amahiri zirakubita zimusiga ari ntere. Umwe mu babanyi biwe arabitwiganira. Yakoze honorable Anglebert ari kumwe n'abandi bademobili bashika batanu hamwe gukora ibintu nk'ivyo Tanzania ari mu manda yo gukorora hanyuma no kubita aje bamufata mu ntwara hanze aramukubita mu cyane mbake kikatunya n'igari hanyuma rero mu nyuma baramurekura ariko bamwemerera yuko igeza kuva muri Genere
bukeye bwaho uwo yasinzikarijwe ubuzima akaba yaciye ajanwa gufungwa mu gasho ka komine mu muryango wiwe bakababazwa bakongera bagatangazwa n'ingene uwabo yagize gusinzikarizwa ubuzima agatako agaca atabwa mu mvuto atanavujwe mu gihe abamusinzikarije ubuzima bobo bidegembya. Ivyo biruko mu gihe kuri uyu wa kabiri umushinga amateka Ngendakumana Angrebere yari yagirishije inama imbonerakure azibwira ko aho zizobona umunwanyi wese w'umugambwe SNL ari gukubita zikica. Igihe cy'isaha imwe n'inusu zishira saa mbiri harakozwe inama nyamugari irongowe n'umushinga amateka yitwa Ngendabanka Angrebere tugasaba ko abajejwe intwaro n'ubutungane bahagurukira ico kibazo izo mbonerakure zifatikanije n'uwo mushinga amateka gutoteza abantu babahora ngo nuko bari mu mugambwe SNL kuko ivyo bintu bimaze imisi biba kandi birabaje cane harimo n'abantu bamwe baza baranyegera batinya ko bashobora kugirirwa nabi. Twarondeye Nibaruta Beatrice Musaneri wa komine Cendajuru ariko yagumye aducira ku murongo wa telefone. Uwundi munywanyi wa CNL abajyango batabaza ko ariko arahohoterwa n'uwitwa Willy Kelvin Sengiyumva wo mu ntara ya Kayanza apfunzwe kuva ku igenekerezo rya 3 ruhuhuma yafashwe yagirizwa gutunga ibigwanisho hamwe no kwigisha abagwanyi uko bikoreshwa ariko kugeza ubu ntararengukishwa umuryango ugasaba ko ubutungane bwo mutunganiriza. Eloge Divin Remesha. Willy Kelvin Sengiyumva niryo zina ry'uwo munywanyi wa CNL. Yarasanzwe atwara uwo mugambwe muri zone Rugazi iherereye muri komine Kabarore intara ya Kayanza. Numwigisha ku ishure ryisumbuye rya Kabarore. Nkuko amakuru ava mu banywanyi b'umugambwe CNL mu Rugazi bimenyesha, iburaguza rya Willy Kelvin Sengiyumva ryatanguye imbonerakure zo mwiyo zone zimusaba kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Urundi nawe aravyanka imbonerakure zitegura kuja kumusaka kwigenekerezo rya mbere ruhuhuma ariko zirabura ikintu na kimwe mu rugiwe. Niko guca biga umugambi w'ukungene bo mudodobereza bakamwegeka kw'ibigwanisho. Baciye baja hamwe bariyorganiza imbonerakure ziriyorganiza zihiga ibintu byo kugira bamufatishe baca kuwitwa ntawuhora batazira gikona ngo wewe simbonerakure niwe baciye ko nk'umucangero bamuha dinamite n'impuzu za gisirikare za kera ni ukuvuga intambi zibiri zijya zisambura amabarabara canke ibiraro n'impuzu zibiri za gisirikare koti n'ipantaro baca babishyira ahantu mu cumba cihereye aho arakorera mu kabare babishizemo ari ku munsi w'isoko ni ukuvuga Bukeye bwaho itariki 3 ruhuhuma Willy Kelvin yazinduwe n'abapolisi hamwe n'imbonerakure baje kumuhiga. Abugurure bace bamubwira ko bakeneye ko bajana ku bunywero bwiwe ahacururiza urwagwa kugira bamusake. Bashobora duga no ku kabare bahageze barinjira umwe mu mbonerakure yitwa Hezironi nawe yatangiye kuvuga ngo arabonye ibintu hanyuma rero niko guca binjira y'abapolisi bari kumwe na komanda polisi batatu bari kumwe na komanda ujya rero niho baciye bamwereka ibyo bikoresho bari bahazanye inama nkini wacu nta n'umuntu azi urutambi twari twabaye bwa mbere tubonye urutambi baciye bamufata. Uwo munsi nyene nk'uko isoko rya RPR bivuga baciye bahamagara ubutwara iperereza aca mutwara mu Kayanza aho yapfungiwe indwi zibiri. Inyuma y'indwi zibiri Willy Kelvin Sengiyumva yajanye mu ibohero rikuru rya Ngozi aho gushika n'ubu atararengutswa. Abanywanyi ba CNL muri zone Rugazi n'abajyango biwe basaba ko wabo yorekugwa kubera rirementanya yakorewe. Uruganda rwa RPA rwarondeye mushikiriza manzo wa Republika mu ntara ya Kayanza Desire Bizimana ariko yatubiye ko atacashobora kuvuga ko kubera ko ataburenganzira afise bwo gutanga amakuru atavyemerewe n'abamukurira. Urakoze na wewe Eloge Divin Remesha. Tuve mu ntara ya Kayanza tuje mu ntara ya Bujumbura tubandanye n'amakuru yerekeye abanywanyi b'umugambwe CNL. Umuhari uharanira agateka kazi na muntu rigiteka umenyesha ko abategetsi b'intara ya Bujumbura baturuka mu mugambwe CNDD-FDD ari bo bateguye ibitero vyabaye mu mpera z'ukwezi kwa ruhuhuma muri commune Nyabiraba. Rigiteka ikavuga ko ico gitero categuwe mu ntumbero yo kuremeka intebicurushe abanywanyi b'umugambwe CNL. Encher niko yagize arongoye umuhari iteka. Isha muri iteka twafashe ingingo yo gusora urwandiko kugira ngo tubandanye twereka abarundi n'amakungu inyuma yaho habereye ubwicanyi ndengera-butungane muri komine Nyabiraba bavuga ko ari igitero cabaye ariko ari igitero vy'ukuri cari categuwe n'umugambi uri ku butegetsi. Muri urwandiko tw'igiteka twasohoye n'umunsi twagombye kwerekana abateguye ivyo bitero twabavuze muri ico candiko turavuga ibihangane novuga mu ntara ya Bujumbura rirara umugambi uri ku butegetsi
turagaruka ndetse mbere abantu bishwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri muri ico gitero nyene bavuga ko ari igitero kandi aribo bagiteguye. Turagaruka ku mazina y'imbonerakure zahafize ubuzima muri ico gihe. Turagaruka ndetse mbere ibyakurikiye aho abanywanyi b'umugambwe CNL ari kumwe n'umugambi uri ku butegetsi bahagaritswe mu rukurikirane rw'ivyo zabaye. Turagaruka ndetse mbere n'imbonerakure zibiri zase kuja muri ivyo bitero nazo mu nyuma zirahagarikwa n'ubwo butegetsi nyene. Mugabo umwe yaramaze kurekurwa. Ibiriko biraba bibera mu gihugu nta kindi byari bigamije atari ugufuta umugambwe CNL mu matora. Ibitero nk'ivyo zabaye mu 2015 aho hose bakaba bagomba kuremeka intebe ishushe umugambwe CNL. Ivyo rero bikerekana yuko muri iteka tubona yuko ari kwa gutinya imigambwe batari kumwe, ndetse mbere bikibonekeza nuko imyaka yose yagiye iragenda Bujumbura Birare yaguma umengo abanywanyi benshi bari nyuma y'umushinga naye gatogwasa. Ico rero kirerekana yuko ari kwa kutagomba kwemera amahiganwa ashimikiye ku migambi, mugabo baba bagomba gukoresha iterabwoba n'umwaka aho urabona ko ico bagomba bawufute uve ku rubuga mu gihugu cyose. Arivyo nibaza ko byose cyatumye bisohoka nuko n'abari mugambo w'ubutegetsi batabihuje. Yari Encher niko yagize arongoye umuhari iteka. Tukiraho nyene umugambi ugamije kugandagura no guta mu mvuto bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL bo mu ntara ya Bujumbura wateguwe n'umugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo kuburizamwo ibikorwa vyose vy'uwo mugambwe urongoye na Gatongwasa. Amasoko ya RPA mu mugambwe uri ku butegetsi arashira habona amazina ya bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD ku rwego rwo hejuru bavuka mu ntara ya Bujumbura bari nyuma y'uwo mugambi. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Uwo mugambi wateguwe n'umugambwe CNDD-FDD ugamije kugandagura abanywanyi b'umugambwe CNL na cane indongozi zawo mu makomine agize intara ya Bujumbura. Imvo y'uwo mugambi bunuko iyo ntara yibonekezamwo abasenere benshi bigatera ubwoba umugambwe CNDD-FDD. Amasoko ya RPA mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko abariko barategura uyo mugambi wo kwica no gufunga abayoboke b'umushinga amateka Agatongwasa bagizwe n'imvukira z'intara ya Bujumbura. Wa mbere ku bw'amasoko yacu ni Zeno Ndaravukanye umushinga amateka avuka muri komine Mutambu akaba n'inararibonye muri CNDD-FDD. Umushinga amateka Emmanuel Nkunzimana avuka ku mugwa mukuru wa komine Mubimbi. Ezekiel Nibigira arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ni imvukira yo ku mutumba Gishingano zone Benga muri komine Sare. Merikiade Nzopfabarushe avuka muri zone Migera ya komine Kabezi. Yohani Kennedy Nsamaniro nawe nyene avuka muri komine Kabezi akaba akora mwishira hamwe SRDI muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Hamwe rero na Emmanuel Nkeshimana arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura akaba na muvyara w'umushinga amateka Zeno Ndaravukanye. Kubwa makuru duhabwa n'amasoko yacu mu mugambwe CNDD-FDD ibibanza bikuru vyatowe mu gutegura uwo mugambi ni ngoro y'umugambwe uri ku butegetsi ya komine Mutimbuzi iri muri quartier Kajaga hamwe n'inyubakwa za komine Nyabiraba. Aho mu Kajaga nk'uko ayo makuru abandanya bitumenyesha hegeranye n'ikirabo bita Miyami c'umushinga amateka Zeno Ndaravukanye ari naho ababa bitavye izo nama baheza bagafungura bakongera bakivuna kanyota. Amasoko yacu avuga kandi ko abatumirwa muri izo nama bahamagagwa umwe kuri telefone bagahurira muri ico kibanza bavuye mu makomine atandukanye. Uburyo bwo kwiyunguruza hamwe no gutuma tumanako nabwo nk'uko ayo makuru abivuga butangwa na Merikiade Nzopfabarushe, Ezekiel Nibigira hamwe na Yohani Kennedy Nsamaniro. Aha kubwa amasoko ya RPA umushinga amateka Zeno Ndaravukanye akaba ariko arakorana n'umukuru w'umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Bujumbura Nathanael Nimbona hamwe n'abajejwe imigwi y'amatora ku rwego rw'amakomine mu ntumbero yo kuraba abanywanyi ba CNL bari ku ntonde z'abazokwitoza mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine. Abo ngo nibo bategerezwa kugandagurwa imbere y'abandi abatishwe bagapfungwa. Abo nk'uko ayo masoko abandanya bimenyesha ngo nibo bategerezwa kugandagurwa imbere y'abandi abatishwe bagatabwa mu mvuto babanje kurementanirizwa. Amasoko yacu aheraheza amenyesha ko uyu mugambi bitegekanijwe kuzoshirwa mu ngiro imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa Rusama.
tugushimire nawe Emmanuel niyunge ko ivyigwa birashobora guhungabana ku ishure rikuru ry'imyuga ETB Bubanza hamwe atagikozwe intandaro no kutumvikana gushingiye kuri politike kwibonekeza hagati y'indongozi z'iryo shure mu gihe habandanya gutabwa muri yompi bamwe mu banyeshure baho abigisha bamenyesha ko bashobora guhagarika gutanga ivyigwa. Clovis Niyonzima. Abanyeshure bane baza biyongera kuri batatu bari bahagaritse kuri wa mbere uheze nibo bafashwe ku mutaga wo kuri wa gatatu bakuwe mu bigo by'ishure ETB Bubanza. Abo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya muri abo ni Niragira Zabiro yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata ca conducteur de travaux, Sengimva Fabiola na Ildefonse bose biga mu mwaka wa kabiri mu gisata ca informatique de maintenance. Bose bakaba bagirizwa icaha kimwe gutegura kugandagura inzego z'ishure. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu amenyesha ko abo bana bose bafashwe basanzwe bari mu mugwi w'imbonerakure ziga kuri iryo shure bahurikiye mu cyo bita Club Lumière. Uwo mugwi ukaba usanzwe ari nawo ushiraho inzego ziserukira abandi banyeshure kuva mu mwaka wa 2009 aho umugwi wavuka. Nk'uko isoko ryacu ribandanye ribitumenyesha, Nzisabira Didas ajejwe uburaro mu ico kigo ari nawe ari inyuma y'iryo hagarikwa ry'abo banyeshure. Bivuga ko haize iminsi akubise abanyeshure babiri ari bo Sengiyumva Gifleri na Sabimana Daniel ubu bari mu gasho. Yakubisakwa kubica baziza ko boba bakorera umugambwe CNL, umugambwe uvuga ko boba basigaye bigishiriza imigambi n'imigabo. Ivyo rero bikaba byongera kwinyurana riri hagati y'umuyobozi wa ETB Bubanza n'abarongoye bashaka kumwereka ko bamurushinga uko isoko ryacu ribandanye ribivuga. Abo bayobozi nabo akaba ari ujejwe inyigisho n'ubuhinga, directeur technique mu Gifaransa, Nzisabira Daniel ajejwe uburaro, directeur d'interne mu Gifaransa, hamwe na Niyonzima Celine ajejwe gufungurira abanyeshure uwo bita ekonome mu Gifaransa. Ivyo bakora byose rero ngo vyo bigamije kwerekana ko umuyobozi wabo asanzwe ashigikiye Nyabenda Pascal yokugwa kuko atacari karakora. Ku ruhande rw'abigisha babona ko indya neza abayobozi zitari zikwiye kuzanwa ku ishure kuko abanyeshuri aribo baheza bakagwa mu mporero. Amakuru ava muri bamwe muri abo bigisha amenyesha ko umwanya wari wo wose bashobora guhagarika gutanga ibibazo mu gihe abanyeshuri baguma bafatwa bagafungwa ataco bagira kigaragara. Ubo bari mu mvuto bakaba bagira ku ndwi. Igiti kiravuga ko gishobora no kwiyongera kuko abanyeshuri bose bahora bari mu mugambwe CNDD-FDD ubu batakiyumvamwo haba kuri ETB, kuri lycée communale Bubanza no kuri lycée Bubanza. Ari naco catumye bagira umugambi wo kubahereza mu mvuto aho kubabona basigaye bari mu mugambwe CNL ivyo babona ko aragatsinde. Igihuhusi kimaze iminsi mu muhari w'abafatsoni n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano cafashe iyindi ntumbero. Mu itangazo ryasohowe kuri wa kane n'abarenga gatatu c'abanywanyi b'uwo muhari bamenyesheje ko batoye izindi nzego zisubirira komite hahora n'uwahora arongoye uwo muhari umufasoni Marie Louise Baricako. Iryo tangazo rikaba rivuga ko komite nshasha igiye kurongorwa n'umushingwamanza Immaculée Hunja, icegera ciwe akaba Arlette Nzirorera, umunyamabanga mukuru mushasha Jean d'Arc Zaninyana. Sophie Shima niwe yashinzwe igisata cyo kumenyesha makuru, umunyabigega nawe akaba Nadine Niyokindi. Iryo tangazo rimenyesha ko izo nzego shasha zishinzwe inyuma y'igihe cababa umwaka habaye ingorane zo kutumvikana muri uwo muhari. Umufasoni Marie Louise Baricako avugwa ko yasubirijwe n'inzego nshasha yatumenyesheje ko adashobora kuvugira bene wabo ku maradiyo kandi ko wewe ashira imbere ibiganiro. Imbere yo gutandukira igice ca kabiri tuvuge umutekano w'abarundi bahungiye hanze y'igihugu. Mu gisagara ca Durban mu gihugu ca Afrika y'Epfo hari umurundi yaraye yishwe azibaguwe imbugita. Uwo murundi hazwi ku izina rya Nzeyimana Richard, ariko ico yazize ntikiramenyekana neza. Bagenzi we bavuga ko yishwe n'umunyafrika y'Epfo kandi ko mu vyo yarafise atana kimwe yagiye amutwaye. Tutakuwa kinziati Uburere mwana iborere Anja ntavyo nzi nanje Mbega mana yanje turagikwigwa Mana yanje tagikwigwa hega mana kumbona nabaje gutabara bamwe basoma mbike w'umugambwe wacu atanumwe yahageze ndabira bamwe nahora ntoteze
nibo bariko bemera gusha kugira doko. Matayo, reka kwicurikira. Ibiba byabaye. Ukurindira ko tugufasha kubaka iyindi. Fata umuryango wawe, uwuzane wanje, ndabahindara. Yo, mutama. Banyakirira abana batanu bose. Mbega mana ndagushimire gute. Ariko nkunda ndagusaba imbabazi kuko aho ubona twari mu mugambi wo kugutuza kuri uyu mutumba. Kubera bajya abahungu bawe batari mu mugambwe wacu. None ndabira mu bantu nahora ntoteze niyo ugarutse kumfasha. Mwana, tekana. Urya umubanyi niwe muzimya muriro kandi niwe muryango. Nkuko mubimenyerere rero ku misi yose ya kane n'umwanya w'ikigabane ako hambere kuri wa 19 ntwarante 2020 tubayagira ingene abarundi baho hambere batira abashinga ntahe hamwe n'ingene ibikorwa vyo kwatira bikorwa ubu. Ikiganira ko hambere mugishikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Kwatigwa Barundi kugira umugabo yatigwe yitwa umushinga nahe bararaba ko atunganya neza urugo rwiwe ko yizigiwe n'ababanyi biwe kandi avuga amajambo atumbereye. Umugabo yatiwe vyasigura ko n'umukenyezi wiwe aba yatiwe. Muri kino gihe ngo umugirwa wo kwatigwa uratandukanye n'ingene wakogwa kera. Ubu ngo haraho baraba nkunzi ka mwana wa mama amaronko eka mbere n'imico n'akaranga bisa n'ivyatitutse. Ikindi cahindutse nuko ubu umukenyezi ashobora kwatigwa. Mu kigabana ko hambere co kuri uyu wa kane genekerezo ya 19 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 tuja kurabira hamwe ingene uwo mugirwa wakogwa n'ivyahindutse. Umutumire wacu ni Marie Louise Sibazuri umwanditsi. Kino kiganiro mugishikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye. Kazi kugira umuntu yatigwa aho hambere baraba vyinshi. Umutumire wacu Marie Louise Sibazuri avuga ko kugira umuntu yitwa umushinga nahe abarundi baho hambere baraba umugabo yubatse kandi atunganiriza bose. Mu Burundi kuva kera narindi iyo umugabo yubatse se wiwe yamusabiye mu bashinga ntahe bakavyemera barashobora kumuraba bakamwiga neza bakaraba yuko ari umuntu abanye neza n'ubakanye ko atunganya urugo rwiwe ko yizigiwe nabo babana ko agumye ibanga akarigendera ko ari umuntu azi kuvuga neza ijambo ritumbereye afise ubwenge butazindwa bakaraba ko yoba ari umuntu agwanira ubutungane kandi agatunganiriza bose bakaraba yuko ari umuntu afise impuhwe atashirindi imbere kandi atoguza ijambo amaronko bakaraba neza bakamwiga bakamukurikirana hanyuma bamaze mwemerera akatirwa akaba umushinga ntahe. Kuba umushinga ntahe rero mu migirwa ya kera mu Burundi wategereza kuba uri umuntu w'umugabo yubatse. Kera batiye umugabo ngo ube umushinga ntahe n'umukenyezi wiwe yaba nawe yatiwe ntiyafata intahe ngo ayikubite ariko yari afise ijambo yarahanura yari umufasha nyene w'umushinga ntahe wiwe. Umugirwa wo kwatigwa watanguye guhinduka ku muzo w'urwego rukuru rw'abashinga nahe aho bamwe mbere bashaka ko abagize urwo rwego rw'abashinga nahe bogenwa. Mu 1998 niho habaye genye urwego rukuru rwo kubashinga ntahe. Abari barurimwo novuga ko bahagiriye ubugabo kuko bavuze bati oya nyene icubahiro mukuru w'igihugu umushinga ntahe ntagenwa. Umushinga ntahe yemezwa yitorerwa n'ababanyi n'abamuzi n'abamugendera hafi babona ingene yifata kandi bazi yuko nibamara kumushikiriza iyo ntahe azoyubahiriza. Ati nayo handi kugenwa ego nta wari yanse kuvuga ngo yoba mu rwego rw'abashinga ntahe ariko wumva utanavyishimiye
ndabashimiye cyane kubera yuko ugenywe nyene nk'uko umengo ni igikorwa bagushinze mugabo kumbure kitajanye cyane n'ingene usanzwe ubayeho. Ikintu ciza bakoresha giravuze ati abo bantu ubwo nibafata umwanya biyumvire neza ku ngene intahe yogarukirwa mu gihugu. Marie Louise Sibazuri avuga ko ikindi cahindutse ari ukwatira abakenyezi. Umukenyezi yatiwe ngo nibamuha intahe ahubwo bamuha agaseke gafundikiye bakamwita umupfasoni. Gwivyo bigatuma ariko bigorana gutandukanya n'abandi bakenyezi nabo nyene bitwa abapfasoni. Harabaye rero amanama menshi araba n'ibiganiro kuri ivyo bintu bijanye n'intahe n'ukwatirwa, barahava biboneka yuko ata kintu cobuza umukenyezi kwatirwa naho yoba ata mushinga ntahe bari kumwe. Rero ubu unyi abakenyezi b'abarundikazi bashikanye iyo myaka canke barengeje imyaka 35 nkuko vyemejwe n'urwego rw'abashinga ntahe barashobora kwatirwa hakaba gusa iryo tandukaniro ry'uko iyo batiwe batitwa bashinga ntahe bitwa abapfasoni batiwe, kandi no mu kubaha ntibabaha intahe hagiye bahereza intahe umuntu w'umugabo bo babahereza agaseke gapfundikiye bavuga yuko ariko karimwo ibanga atazomena kubera ko bazi ko bavuga ngo ndarimenye ngo rizomena inda. Akarorero notanga ni nk'umupfasoni Christine Ntahe abantu benshi basanzwe bazi bita Mama Dimanche akora ibikora inka. Uyo mupfasoni kandi vya bindi byose twabona basaba kugira umuntu yatigwe abifise abigendera atari hamwe yo kuvuga ngo intahe yoba igiye mu byo gukumira, nta cabuza yuko umupfasoni nk'uwo yo kwatigwa ku buryo bw'ingene babigize ubishasha. Umukenyezi yatiwe ntibamwita umushinga ntahe bavuga ngo yabaye umupfasoni. Aho je nkubona harimwo agahaze gatoyi kajanye na vya bintu vy'uko hari amajambo twagiye duha insiguro itari yayo, kuko murazi ubundi umushinga ntahe yari umushinga ntahe yaratandukanye n'umugabo. Hariho umugabo gusa, hanyuma hariho n'umugabo w'umushinga ntahe, hanyuma hariho abakenyezi. Mu nyuma banduruka abakenyezi umengo mu kubaha iteka babisa abapfasoni. Narigeze kubivuga yuko ubundi ijambo abapfasoni mu kirundi c'ukuri yari umugabo n'umugore bashingiye umwami canke umuganwa, no kuvuga sebukwe n'anabukwe b'umwami canke sebukwe n'anabukwe b'umuganwa nibo bitwa abapfasoni. Mugabo urabona vyahavuye iyo jambo abapfasoni ryitirirwa abakenyezi, abagore. Ubu rero sinzi ingene bico bitandukana neza, kuko uwo mukenyezi yatiwe bamwise ngo ni umupfasoni, none atandukanira he na ba bapfasoni bandi b'abakenyezi bandi batatiwe mugabo bitwa abapfasoni kubera ko iryo jambo bari bitiriye muri rusangi. Abandi basigaye batigwa ubu unyi bitahora biriho kera n'abantu batigeze bubaka. Abantu batigeze bubaka, akarorero notanga kagaragara na karorero ka Padiri Ntabona. Padiri Ntabona ni umushinga ntahe ndetse yarigeze no kuba arongoye urwego rw'abashinga ntahe n'abantihenze, ariko ntiyigeze yubaka kuko bitanajanye n'ibango ryiwe ry'ubusaserdoti. Ariko nk'uko babiravye bakavuga ati abo bakenyezi biyubashe bakwije ivyo byose bisabwa kugira umuntu w'umushinga ntahe, ntiduhombe ijambo ryabo ryubaka, ntiduhombe inyifato yabo yuzuriza kubera gusa yuko atabashinga ntahe bafise. Nibaza ko ari no muri urwo ruhande bafashe ko nabo batigeze bubaka kubera yuko imigirwa yabo itabirekuye, nk'abafurera nk'abapadiri. Mbere nibaza ko kumbure ngira bizotira bishika yuko n'umuntu w'umugabo w'umusore atashimye kubaka, kuko kubaka biva ku gushaka k'umuntu, akaba yitangiye iyo ntahe, akaba yitangiye iyo neza y'igihugu, bakaba abanyagihugu babana bamwiyumvamwo, akaba akora ibintu bitumbereye biroranye. Nibaza ko nawe nyene kumbure azohava intahe itera iyindi ntambwe. N'umusore mwene uwo mugabo amaze kurenza iyo myaka 35 nabo nyene agashobora kuba umushinga ntahe akatirwa naho yoba atamukenyezi afise mu nzu. Aho onye ndabona hasa n'aharagahazo gatoyi kuburyo bw'uko numva yuko naho bomwita umushinga ntahe kuri jewe ntaco vyo
kuko ngo bavanga ntibamwita umushinga nayo kubera yuko ngo adakubita intahe ariko jewe ngasanga gukubita intahe canke kutayikubita to ari bito kuri jewe uravye ijambo kuko ahanini kurya kuntu gukubita intahe hasi sinibaza ko ico gihambaye gusumba ijambo ushikirije riherekeje iyo ntahe kubise hasi kuko ushobora gukubita iyo ntahe hasi ata jambo wavuze rifaditse ugasanga nta na kimwe kivuyemwo ariko umuntu ashaka kuvuga iyo jambo rifashe ata ntahe inza gukubita hasi ugasanga iryo jambo rirubatse riragize aho rigeze abandi. Umutumire wacu avuga ko muri kino gihe imigigwa yo kwatigwa yagira tituka bivanye n'indwaro zagiye zirakurikirana inyuma yaho ubwami buhaviriyeho avuga ko ubu basigaye batira abantu bivanye n'imigambwe amarongo n'ibindi. Mu by'ukuri harageze igihe imico n'akaranga bijanye n'ubushinga ntaye bitituka cyane byatitutse cyane bihereye yuko intwaro zagiye zirakurikirana inyuma yaho ubwami buviriyeho abategetsi bamwe batari ko bakora ibintu bitumbereye kumbure binuvye cyane ubwo rwego rw'abashinga ntahe bakiyumvira yuko rushobora ngira ngo kudomu rutoke rimwe na rimwe ku myifato mbi baba bariko baragira. Harageze igihe rero ubushinga ntahe busa n'ubujenguruwe cyane hamwe usanga ibango bahora bafise basigaye barizeza abatowe mu mugambwe ugasanga umunyeshuri yarije ishuri ntibamubwira ngo ni mushinga ntahe akaza gusaba mu bagabo ugasanga ibintu by'ako karangamutima k'abashinga ntahe byatitutse cyane ariko tuvuge n'abashinga ntahe nabo nyene hariho mu nyifato yabo bamwe batituye iryo bango ryabo ugasanga basigaye ubushinga ntahe kugira ngo buzurize abantu babasaba kubanza ngo bazane agatutu k'intahe ugasanga bemeza umuntu ko ari umushinga ntahe baravya amaronko baravya ibintu afise ngo mbega urya kugira ngo tumwemereye ko ari umushinga ntahe umunsi w'ukwatirwa azoterekereza kuye hehe ugasanga rero intahe mu mpande zimwe isigaye yabaye nk'uko umenga umuntu arayigura kubera afise uburyo. Nshuti bakunzi mwariko muratwumviriza mwumvise ibitari bike bijanye n'ingene batira abashinga naho hambere n'ingene imigigwa yo kwatira abashinga nahe bubu ikogwa. Turashimiye ko mwaduteza abiri muri benshi. Turashimiye cyane umutumire wacu Marie Louise Sibazuri ku bumenyi yaduha. Shimiye na mugenzanje Innocent Valentin Singirangabo yadufashije gutororokanya ano majwi. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ndayishimiye naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imigigo yabo hambere tubiraga abana ako hambere. Tugukengurukire na wewe Emmanuel Ndayishimiye ku kigabane ako hambere uhejeje kudushikiriza nino ngaha dusozereye ko ikiganiro humura Burundi cyo kuri wa 19 ntwarante 2020 mwakoze mwe mwaduteze yomi ndashimiye nabagenzanje ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma mugire ibihe vyiza aho muherereye. Ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.